bakunzi b'ibiganiro bica kuri Indundi TV mu nkundire ndabahe mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'umwe wese aho aherereye, ariko kandi ndabaha n'ikaze kubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu. Uno munsi rero Adijo uba wibaza yuko ashima yuko muza kuvugana kuvyerekeye iki, ni ibintu twabonye mugabo umengo turugara amaso, umengo ntitwashaka kumenya ibibandanya canke bimeze gute. Ni kwa Lucifer Mukombozi. Lucifer yatanguye adushirira ko ifoto yerekana ari kumwe n'umukunzi wiwe yita Mukombozine, vyerekana neza yuko yibungenze. Hagati yaho benshi bagumanye amakenga bibaza ati mbega vyoba ari vyo canke vyoba atari vyo. Uno musi rero reka tuce tubica hirya nino turabe neza na neza uko bimeze naho bigeze n'ivyo yashaka gushikako. Mukanya reka tuce tubijako. Ego agishira ko ifoto yerekana ari kumwe na Mukombozine, berekana neza ko yibungenze. Benshi baraje baramukeza ngo mama Mukombozine ndakwemera, abandi Mukombozi turakwemera, abandi good like congratulations, abandi bakamwandikira ati ewana wubawe muta uwo mwana arakwiye. Ariko kandi ari abagiye bamubwira gihe kigeze ibintu byose bigenda neza. Mukombozi si yawe kuko nurasa. Ego bamwe bakamwandikira ati ndabizi baju wanje none tubikore gute. Bamwe bakaguma bariko baramukeza, ariko kandi ndanakwibutsa yuko no ngaha kuri Indundi kuri website yacu twigeze kwandika tunamukeza tunamubwira ati ego hari hageze yuko ushobora guca ukurikiza umwana wawe Nadine rero Antivirus ni umwana yashoye kuvyara akiri muri Tanzania. Kubwiwe yamasigura neza yuko uwo mwana nubwo ngo umwana ngo ari umugisha, ngo ni umwana yaje mu bihe ngo atari yiteguye, mu bihe bya bindi atakadufise, bya bindi nyene by'ubusore nyene ukumva ukicumva nyene yuko hataragera yuko ushobora kubaka, ushobora kuvyara. Muranabibona kenshi umwana wiwe Nadine aramushira ku mbuga ngurukana bumenyi, mugabo ubu ntiturigera tumenya umukobwa bashoye kuvyarana uwo mwana Nadine. Hagati yaho rero turavuga ati urumva yuko yamaze gushika i Burundi, aratwereka Mukombozine atubwira ati aha uyu niwe Mukombozine wanje. Benshi rero ati Nadine agomba akurikizwe. Nadine afite imyaka hafi 14 ubu agomba akurikizwe. Nivyo rero benshi bibajije, mugabo hari ukundi kuntu biriko biraboneka kuko yaciye arekura indirimbo yiwe Ninda yawe. Arekuye indirimbo Ninda yawe twashoye kubona muri video. Ego Umukombozine niwe bashoye no kuririmbana iyo ndirimbo. Turabona biboneka neza yuko yibungenze, mugabo hakaboneka n'ayandi image umengo ntiyibungenze. Aho rero amadidane niho yaciye atangurira ati mbega burya yari indirimbo kwari ugushaka kubera ubandanye uri kuravugwa bijya by'abaririmbyi, usanga bisaba yuko ubandanye uri kurakora ibintu kugira abantu babandanye bariko baragukurikirana ndetse bagire wa mutima wo kurindirana igishika ico gikorwa cawe. Nivyo yashaka gukora. Je nawe rero ntidushobora kumenya inyishu, mugabo ugerageje kuraba urabona neza yuko ari Mukombozine yaciye ashirako amafoto ya Mukombozine amwifuriza isabukuru ryiza, igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa mbere. Ubona neza Mukombozine yuko atanda afise, atibungenze. Ubona neza yuko Mukombozine ameze neza. Mbega kuba yarifuje akandika n'amajambo ashima cyane ngo uyu mwaka ngo ibintu bimeze neza, ngo ndashima Imana umwaka bimeze neza. Ni Mukombozi yifuza umwana, ni Mukombozi ashaka yuko yoburonka ikibondo, nico cabitumye canke yashaka abantu bamuvuge barindira indirimbo yiwe Ninda
inda yawe. N'inda yawe wowe uramaze kuyikurikirana hoho uca ngaha nyene turaza kuguha linki inda yawe uyikurikirane hama na wewe uheze ugire ico uyivuzeko, ariko biramaze kugaragara yuko Mukombozine atibungenze. Ugerageje kuraba nk'aya mafoto ukagerageza kuraba n'iyi video ariko aramuririmbira bariko bararirimba nyene inda yawe na Mukombozine, urabona neza yuko Mukombozine atibungenze. Mbega ivyo Mukombozi ariko arategura nibiki? Nukubanza kubana na Mukombozine canke arifuza kubanza kuvyarana na Mukombozine? Wowe uriko urankurikirana nawe urafise ikintu ushobora kumbwira kubwawe, umuririmbyi kubona abanza gushirako utuntu dutuma ariko aravugwa hari ico bifasha mu muziki wiwe canke hari ico bisubiza inyuma? Gira ico mbwiye ngaha muri commentaire. Aho rero mu makomantere umuntu wese yashoboye kugira ico abivuze ko bamwe babandanyije bamukeza, ariko hari uwashoboye kuza muri commentaire araza arandika ati wapi sivyo iyo song niyo agira asohore yitwa inda yawe, kuko uyu mukobwa ndamuzi turabona mu quartier ntanda afise. Ivyo rero bamwe bagumye bibaza mbega uyu yo bavugishije ukuri canke ivyo babimeze gute? Mugabo ugerageje kumviriza kuraba iyo nda neza wowe uri kurankurikirana ugerageje kwiraba byari bigoye cyane gutandukanya no kumenya neza yuko yoba arinda canke itoba arinda. Ugerageje kuraba ngaho kuri iyo foto wowe uyibona gute? Ariko kandi Mukombozi abagumye bariko baramwandikira bamufelicita nawe yarihorera akumva neza yuko byoba ari vyiza, kuko urabona yuko atagarutse ngo ashobore kubibeshuza. Nawe nyene nubwo baguma bamwandikira yuko bamukeza, we nyene yarashima ati murakoze cyane. Benshi rero bari biteze yuko ari kibondo kigiye kuboneka vuba, mugabo urumva neza yuko yari inda yawe. Inda yawe indirimbo yagomba asohore. Gushika ubu ikibazo kiri hehe? Gushika ubu twibaza ko Mukombozi vyoba bimeze gute kwa Mukombozine, kuko kubwiwe arakunda kwandika amajambo nk'igihe yamufelicita yuko yakwijije yagize anniversaire, umva amajambo yanditse: Happy birthday my one and all queen Nana, na yeyo hamwe n'Imana tuzokora ibikomeye, Imana yakumpaye ikuzigame. Twibukanya neza yuko Mukombozi kuva ava mu gihugu ca Tanzania ashika mu gihugu c'u Burundi yatweretse umukobwa umwe gusa niwe yahora yita Mukombozine. Mu nyuma yaho twagumye tubona ari we nyene yishirako, hamwe agashirako n'utuntu ati ndashaka Mukombozine, hamwe akaguma yandika amajambo. Ntihigeze atwereka umukobwa numwe agaragara yuko baba basohokana. Urumva nyene yuko uyu amaze kutwereka mu mwaka wa 2022 niho yamwerekanye. Uwo amaze kumutwereka twizera neza yuko ari we yatoye, ndetse tubandanya turiko turamukeza tunamushigikira, kuko ngo nabaririmbyi bake bakunda kwerekana ngo abantu basohokana. Ni muri bake ndavuga, mugabo uzi neza yuko Mukombozi nawe ari mu baririmbyi bama kuvyerekeye urukundo. Mugani wiwe ngo afise urukundo ngo rurenze ngo yorusukako ngo yosomanuri. Ivyo yabivuze mu ndirimbo kimwe ku kindi bakoranye na B-Face, ati hariyo bimwe rero mushaka kwitiranya abaririmbyi ukuntu bameze. Ni Mukombozi yamaze kutwereka yuko afise Mukombozine, mugabo kandi tugerageje kuraba urabona yuko Mukombozine adafise imbanyi. Ngo burya ngo umuntu ngo agukunda ni hamwe yumva yuko ufise n'imbanyi akumva yuko mwogumana. Mukombozine hamwe yotwara inda, Mukombozi ari dakoro kuba ari kumwe nawe. Yes, ugerageje kuraba n'amajambo ashobora kwandika ngaha ninge navyishimira canke nyene nibikino. Ego wewe uri kurankurikirana ukuntu washoye kubibona, ukuntu ubibona, hari akajambo ushobora kubwira Mukombozi, ariko kandi uko kuntu wewe yifuza
umwana umusaba iki, abanze abane nawe hama baronke ikibondo canke bigende gute? Gira ico umbwiye ngaha muri commentaire, reka nce ngira ko ndanagushimira wowe udahegeshanya kudukurikirana, wowe wamuri kumwe natwe Indundi TV, twama turi kumwe n'abaririmbyi bacu n'abafise impano zitandukanye kugira natwe duheze tubashikirize. Reka ndakwifurize kubandanya ukurikirana ibiganiro bica ngaha kuri Indundi TV. Bye bye.